kuko nta kuntu nakumwe ushobora kuba viola ushobora kuba umwicanyi ugacubita imbugita umuntu ukamutera ibuye ukamukubita uri kumwe n'Imana twe dusenga. Pasitori Jean Gordien Yungeko yagandaguye ku munsi wa gatandatu uheze ku rugo iwe, bikavuga ko abamurashe baba bari bambaye impuzu z'igisirikare, mbere bikavuga kandi ko n'uwo bari kumwe Pasitori Salvatore Nzambimana yari mu karuhuko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko nawe nyene yavuye yitaba Imana bukeye iruhande yuko yari yakomeretse bikomeye muri ico gitero cyo ku munsi wa gatandatu. Twokwibutsa ko atanzwe yari haciye hagandaguye kandi umuvunjayi yitwa Diane Iragakiza. Umutima uhagaze n'ubwicanyi bubandanya kwiyongera mu Burundi, aho hari abantu babandanya kugandagurwa, ubutegetsi bukaguma bucereje, mbere kenshi ugasanga iyo ubwo bwicanyi buheze hakurikira amajambo avuga ko hariko haraba amatohoza, ariko amatohoza atakintu na kimwe yigeragerako. Ngaha twotanga buno burorero nk'irigandagurwa ry'umukuru w'ishengero rya ESEUBU mu Burundi, Pasitori Jean Gordien Yungeko yagandaguye ku munsi wa gatandatu uheze ku rugo iwe, bikavuga ko abamurashe baba bari bambaye impuzu z'igisirikare, mbere bikavuga kandi ko n'uwo bari kumwe Pasitori Salvatore Nzambimana yari mu karuhuko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko nawe nyene yavuye yitaba Imana bukeye iruhande yuko yari yakomeretse bikomeye muri ico gitero cyo ku munsi wa gatandatu. Twokwibutsa ko atanzwe yari haciye hagandaguye kandi umuvunjayi yitwa Diane Iragakiza, nawe yahamagawe ku telefone bagiye kuvunja, ahamagarwa n'abantu bari bamaze iminsi mu nzu barayifashe maison de passage, ku buryo kumbure bitari bigoye cyane gutora abo bantu abaribo, ariko naho nyene inzego z'igihugu ziri mu gacerere nizivuga abo bantu ariko barakora ivyo bintu. Izo mfu kandi zikiyongera ku biziga bitagira uko bingana bibandanya gutorwa hirya no hino mu gihugu. Muri ico gihugu ukamengo ubuzima bw'umuntu nta gaciro na gatoyi bugifise. Kera iyo hishwe umuntu warumva haba urwambo mu gihugu, warumva abantu basigura, warumva ibintu bivugwa cyane, ariko uyu munsi umuntu arapfa bikaba kamizwe n'ingoma, ukamenga nta cyabaye, ukamengo ni ibintu bisanzwe cyane, nayo ubutegetsi bwobwo bikaba nk'uko atakibaye muri ico gihugu, ari bisanzwe kumva ikiziga gitorwa no kumva umuntu araswa bikagenda gutyo. Turatewe umutima kandi uhagaze n'ibintu twumva mu ntara zitari z'igihugu, hari abantu benshi bariko bafatwa n'iperereza, tukavyumva mu Cankuzo, tukavyumva mu Rutana, tukavyumva mu Mugamba, tukavyumva mu za Cibitoke, aho hose bigakorwa gutyo, ubutegetsi ntibusigure abo bantu bariko barafatwa ivyo ari vyo, ico bariko barafatirwa ico ari cyo, imiryango ikaguma mu bwoba n'akangaratete itazi uwo iri bubaze ivyo ababo ivyo ari vyo. Turasavye ko bino bintu vyohagarara. Uyu ni Pacifique Ninahazwe, akaba arongoye ishirahamwe Focod. President Ndayishimiye nawe yaravuze we uko asanzwe abibona ku njyane zimwe ziriko zigaragarana cyane cyane mu masengero amwe ari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kurikirana President Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru, inyishu yoba yaratanze aho bamubaza ku bijanye n'izi njyane ziriko zigaragara mu masengero amwe ari mu gihugu cy'u Burundi. Ariho imjyane mu mashengero rero ndabwire, mbega izo njyane ko tutazibona mu mashengero ya kera kiretse abadivantiste narabonye imvo ziri mu mategeko. Jewe kandi narababwiye nije ndabasavye ibintu bibiri, musenge cyane kuko shetani yarabinjiye. Nta muntu ari kumwe n'Imana ashobora kuzibura imbugita uwundi, nta muntu ari kumwe n'Imana kubita uwundi, shetani yarinjiye. Rero ico tubaze tukifate neza, tucandike ko shetani yabaze kwinjira mu mashengero, kandi bakaca duhenda ko basenga Imana. Bararaba neza ko basenga Imana dusenga, bashobora kuba bafise indi Imana viola, ugasanga ni Imana ikora nka shetani, bakaduhenda ngo ariko basenga Imana ari yindi Imana, kuko nta kuntu nakumwe ushobora kuba viola, ushobora kuba umwicanyi ugacubita imbugita umuntu ukamutera ibuye ukamukubita uri kumwe n'Imana twe dusenga. Aho ni cyambere nabwiye nti tangura musenge cyane mwisonzeshe kugira iyo shetani isohoke. Ico ni cyambere. Ica kabiri, emera leta yuko ari ihagarariye amategeko y'igihugu. Mbega reka ndabaza, muramaze kubona umupolisi avuze ati iri barabara ubu nta uricamwe cahajya,
imodoka yamanuka yaca iburyo igaca ici bubafu umupolisi yavuze ati ahantu ntimuhaje hari uwo murabona yanka ngo mbandanya aca muri barabara kugira ndababwire leta icarico leta ni intwaro ijejwe gutunganya neza abantu babane neza ntihagire uburengera karimbo wundi ntihagire utsinda uwundi kutwiwe no kuvuga ni nk'umupolisi leta rero ivuze iti caha amuri inzira ukanka ubura umugararije leta izana amategeko irya shengero rero ndababwire irya shengero ingorane zagize ni shengero mpuzamakungu burya amashengero mpuzamakungu arafise ingene akorera mu bihugu nihajya muhora mwumva ngo wakora cadre yakora dossier dufate Eklezia Katolika murigira mubona injyane muri Eklezia Katolika none ujya wumva bacanyemwe na leta ngo uyungwa twara Eklezia Katolika ntitumwemera kubera mu mategeko y'igihugu hariho ubuserukira Eklezia Katolika mu gihugu no kuvuga urabana na leta ingena jaho hakurikijwe amategeko y'igihugu mugabo papa arashobora kuvuga ati ndamugize musenyeri undamugize archevêque mugabo Eklezia Katolika na leta y'Uburundi bafitanye amasezerano yerekana ninde aserukira Eklezia Katolika mu Burundi ntatogwa na papa muze mubaze bajyana nabo rero baragize ibibazo bashaka ko umuntu aserukira rijya shengero atogwa n'amahanga adakurikije amategeko y'u Burundi leta rero yavuga iti kurikiza amategeko bagaca banka bagarariza abica vyitwa bugararije gushikaho habaye n'ibiganiro nabo bakuru babo barabitegera baravuga bati bwabo dusanze twaravyononye ntitwakurikiza amategeko y'igihugu none bigende gutegura tubigorore baravuga bati reka dugire inzego mfata kibanza zice zitegura rero amatora bakurikije amategeko y'igihugu cy'u Burundi baca baragarara haca umugungu garariza uravyanka urumva n'abantu banka amategeko y'igihugu nimuze buraraba ibindi je nabwe rero banza mwemere amategeko y'igihugu mwumve ko leta itegeza kubereka inzira mucamwe mutarengera karimbi abandi namwe mutarengeraniye karimbi bakurikije amategeko bizoca bigenda neza rero ubu nibaza ko biriko yagenda neza abo muze muri abo bose abo zapfivanye bapfa ibiti vyerekana yuko ayo mashengero erega mpora ndavyumviye bariko baravuga ngo none ngo je ndagiye mwibarabara ntuze wagize ishengero kumbe kugira ngo urye ntiwarigize kugira ngo utunganye imitima y'abantu abamashengero bumva ndabarya kara nibemere ko amashengero ariho kugira ngo atunganye imitima y'abantu tuba abantu b'ubuntu none rero abo bapfa ibiti murumva ko batakiri mu nzira y'Imana nibagaruke rero mu nzira y'Imana baba abantu bo gutunganiriza imitima y'abantu nibo mu mashengero niho hari kuba ubutungane nyabwo kuko ari ubutungane bw'Imana none rero nawe nyene turizeye ko bazokira nimpanuro twobaha ubwa mbere Imana basenga Imana y'ukuri shetani bayirukane kandi basenge bisonzeshe batisonzeshe je ntizosohoka irya shetani nimbi irya ayirukanwa no gusenga no kwisonzesha nico kizoyirukana shetani maze kugenda byose bizoca bitungana